Turi kwigenekerezo rya 2023 ndamukiza umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Umukuru w'igihugu niwe wenyene atanga uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ngo OPC1 Jerome Ntibibogora vyerekana ko afise uruhusha ruvuye hejuru. Ivyo nibishikirizwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka turamukurikirana muri ano makuru yacu. Amasengero avuka mu Burundi ngo ategerezwa kuba yubatswe mu buhinga bwa none nibimenyeshwa na Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Nayo ingwara ya malaria niyo igisibije cane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu c'u Burundi. Ubushikiranganje bw'ubuvuzi bukavuga ko hariho ingingo zafashwe kugira iyo ngwara iranduranwe n'imizi. Ndasuye kubaha ikaze muri ano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye na politike. Uburenganzira bwo gukoresha ibigwanisho mu gihugu butangwa n'umukuru w'igihugu we kizigenza w'ingabo akaba n'umucamanza mukuru nkuko ibwirizwa shingiro ribivuga. Urongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga yemanze ku mugaragaro ko akwiye kwica abo mu mugambwe CNL yabivuze ku izina ry'umukuru w'igihugu bivurwa n'uwahoze ari umukenguzi Emmanuel Nkengurutse. Uwo murongozi mu gipolisi ngo yavugiye hejuru ivy'ubutegetsi busanzwe bukora. Tumukurikire. Umukuru w'igihugu niwe wenyene ashobora kwemerera ko ibigwanisho bishobora gukoreshwa iyo hari zirya nzego zo kwivuna abansi n'umutekano. Niwe wenyene haba mu bwirizwa shingiro rya 2005 canke rimwe ryabo ry'ubu niko babivuga. Uriya rero yemanza akavuga ati yewe ngiye kubarasa ndabice nuko yabihawe kurusha na Commandant Supreme des Forces de Défense et de Sécurité niko yitwa. Bivuga yuko ari umukuru w'ingabo, umukuru w'abasoda n'abapolisi bose. Rero muri constitution riko vyanditse bisigura rero yuko ari politike ya leta yuko ica abantu batavuga cyo kimwe na CNDD FDD. Birongerwa bikavuga muri constitution mwibwirizwa shingiro yuko abapolisi canke abasoda intwara miheto kizira kikazirizwa yuko bashobora kuja kononera imigambwe yemewe mu mategeko niko vyanditse. Uriya rero avuga ngo bajya n'aba SNL n'ibindi ngo nzobica aba ariko arenga ibwirizwa shingiro. Mugabo urumva yatumwe yahawe ububasha bwo gukoresha ibigwanisho na sebuja ariko nabo bari kararenga amategeko cyane. Ikindi ndavuga nkuko vyanditswe mwibwirizwa shingiro burya abantu batwara ibigwanisho rutura nkabirya burya muntu avuga ko afise n'intwara miheto gusa nkuko vyanditswe igisoda igisirikare abapolisi bagira inembo canke nabije bindi byo gusukamwa amazi ku bantu iyo bagize kugira ngo kuko nta ugarukana umutekano ariko arica abantu ahubwo ari karawuhungabanya. Burya rero ari mu bantu bahunganya umutekano abitumwe na sebuja ni bahunganya ubwa mbere na mbere umutekano w'igihugu yica abantu yicisha abantu barabapfunga aragirane. Urumva burya yabivugiye hejuru n'ahandi ho ni politiki isanzwe iriho, politike imwe bakora mu ishamba baravuye mu ishamba bw'ishamba ryarabakuriki bijya bariko barashira n'intwaro y'igitugu gikomeye aho abantu bose bategerezwa kuvuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi hanyuma rero mukemera ivyo bigisha mukabishigikira mbere mugahayagiza umukuru w'igihugu. Niko biri mu Burundi niko bimeze nico bita regime totalitaire intwaro y'igikenye gikomeye cyane utavyemeye barakwica. Umushinga amateka Agathon Rwasa ngo yarakwiye kwiyamiriza akanasabira ibihano uwo arongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga ariko ngo nawene ntibimworoheye kuko no mu bamucunze hasanzwe harimwo abonyene biyemeza kumara abanywanyi biwe. Dusubire dukurikire Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka. Nawe nyene haje biramugoye abanyene biramugoye acunzwe nabo nyene bumva bagomba kumara abasenere
bamucunze hakumbura agira ubwo ariko yarakwiye kubahuka akavyamiriza akabitera ivyatsi kuko umuntu avuga ko amara abantu naho batoba araba abanywanyi biwe naho barabandi bose uwo muntu niwe kwiyamirizwa niwe gusabira ibihana ahubwo kuko urumva murundi n'inkuru ruri hagati y'amenyo biragorana ndashobora kuvyumva rimwe rimwe mugabo no gutimba ko yatimvye akagumaho wewe bakabura bakamwemerera umugambwe ntatimbe nta kundi byose ntibazomureka ngo nuko yagerageje kubagerageza kubashishitira mugabo umwe wese n'uburyo bwiwe kumbe we warazi ico ariko arakora bisanzwe ivyiwe mwari kubibaza we je mukambaza ivyo niyumvira. Nayo mu bijanye n'amagara y'abantu ikiza ca korera ngo caragwanijwe kiraneshwa mu Burundi. Ivyo nibitangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Muganga Tade Ndikumana amenyesha ko abantu bagera ku 200 bayigwaye bose bavuwe kandi barakira. Naho bimeze uko arahagaritswe umutima n'ingwara ya malaria yiyongereye nko mu ntara za Ngozi na Muyinga ariko agashimishwa n'ingingo zafashwe kugira nayo bayigwanye tumukurikire. Par rapport aux maladies transmissibles kubijanye n'ingwara zandukira twarabonye ko malaria yiyongereye mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko nk'Ingozi ni Muyinga. Ikindi tuzotanga imisegeteri irimwo umuturamba kugeza mu ntango z'umwaka uza kugira igihugu cyose kizokwigwe. Nk'uko mubizi mu mpera z'umwaka uheze twari twatangaje ko hari kiza ca korera cari cyateye mu Rumonge be no mu duce tumwe tw'Ubujumbura. Twashaka gutangaza ko ikiza ca korera caheze aha mu Burundi kuko umuntu wa nyuma yarayigwaye yakiriwe mu kwezi kwa Ntwarante. Kandi turashimishwa nuko abantu baba 200 bose bakiriwe bayigwaye bose bavuye ku buntu kandi barakize barataha. Nukuvuga ko atakorera ikiri mu gihugu cacu. Donc le choléra n'est plus ici dans notre pays. Na igisata c'ubutunzi kama camye kititaweho cane mu Burundi n'amafaranga leta ibitegekanya gukoresha ku mwaka ico gisata kikaba kironswa make bigatuma ataco cinjiriza leta bivugwa na Alain Ntanonga umuyobozi w'imigambi muri Action Aid aho haramutse haba uruganda ku ruhara rw'umunyagihugu mu iterambere rirama ry'ubutunzi kama tubikurikire. Le Burundi est resté longtemps dépendant de l'aide extérieure pour son financement. Uburundi bwamye bwifasha muri ico gisata nta fashanyo iva hanze bwigeze buronka ngo bwiteze imbere muri ubwo buryo ibidukikije navyo bikaba bihura n'ingorane zitari zike ku rugero mpuzamakungu hamwe n'ingorane zijanye n'uburyo hanyuma Uburundi nabwo nyene nibuheze ngo bwitwararikwe mu kuronswa imfashanyo muri ico gisata ubwo butunzi kama nabwo bukaba butaronswa uburyo bushimishije mu mafaranga leta yamitegekanya gukoresha mu mwaka mu myaka iheze Uburundi bukaba bwaritwararitse igisata c'ubutare n'agataka ivyigwa bitari bike navyo bikaba vyerekanye ko ubutare ari bwinshi inzira nyinshi rero zikaba zikoreshwa nabi muri ico gisata ku bantu bamwe bamwe bacukura ubwo butare naho leta yoyo yagerageje gusubiramwo gushasha igitabo kigenga ubutare n'agataka amashira hamwe nka Action Aid, Christian Aid na AICED yariyemeje kugira uruhara rudasanzwe mu guhimiriza gukingira ubutunzi kama bigatuma leta ibeshwaho n'uburyo buvuye mu gihugu bikagabanya kandi guhanga amaso ku mfashanyo zivuye hanze ababijejwe bose barakwiye kumenya ko ubutunzi kama bugenda buratituka uko iminsi igenda irahera bishobora gutitura isi budacukuwe hakoreshejwe ubuhinga no gukingira ibidukikije. La stratégie de sauvegarde des écosystèmes et sa stratégie de protection de l'environnement. Mu gusozerana makuru yacu amasengero akorera mu gihugu c'u Burundi menshi ntakora kugira yigishe abanyagihugu ijambo ry'Imana ariko akora kugira arondere amahera gusa ibi bishikirizwa na Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye akaba yafashe ingingo yuko amasengero mashasha avuka ategerezwa kuba yubatswe mu buhinga bwa none eka akazonakorera mu gihugu hagati tubikurikire. L'analyse est simple. Aujourd'hui, les églises font le business.
Ico umuntu abona no musi nuko amasengero anondera amahera benshi mu bavuga butumwa babikora ku nyungu zabo bwite. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ituma amasengero acanamwo atanumvikana hirya no hino. Iyo isengero rikenye ntushobora kubona ricanamo canke haba induru, ariko rindira gato iyo imaze kuronka amahera aho nyene induru zica zivuka. Ivyo dukora uno musi nukumvikanisha abantu tukababwira bahitemwo nimba bashaka kwigisha ijambo ry'Imana baze biyandikishe bakorere mu muco. Muri make turabona ko amasengero aguma gwira nk'ibizinu uno musi, uko aguma gwirirana niko induru ziguma ziba nyinshi, biratugiramiye cyane. Twafashe ingingo yo kugabanya amasengero aguma avuka. Uravye ingene ayo masengero asanzwe akora nakwije n'amategeko menshi akorera mu mazu adakwije ivyangombwa. Twarabwiye ayo masengero yose gusambura ayo mazu, ataruko naho mu kwezi kwa gatandatu tuzoyisamburira twenyene. Iyindi ngingo nayo nuko isengero rishasha ritegerezwa kuba ryubatswe mu nzu ya kijambere. Icya kabiri naco amasengero mashasha ategerezwa kuja gukorera hagati mu gihugu. Aha tuzoca tubona ko ayo masengero ariho kugira yigisha ijambo ry'Imana. Et de cette façon, on va voir si réellement ils ont une mission, une vocation de dire la parole de Dieu. Nino kuri no nkuru dusozere ko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.